Africa Live, Africa Plus, of course ni EAC live show. Facebook ni EAC live Shamigaro rimwe gira follow, kuri YouTube ni EAC live Shamigaro rimwe gira subscribe. Of course ni Sida Silver. No musi kwavuye mu gisagara ca Bujumbura, turi Ibanza kumuzana neza kuri Liani Ball. Of course ndetse tunashimire hariya Madame Nadege hariya ari mu bantu bavuga ati twimbona kazoza niturindira 2060 2025 of course. So reka twake rero ku bintu byaranze umwaka wa 2024 nivyo 2024 igiye kurangira, ariko hariya irumwe mu mbuga abantu benshi bakoresha ni rubuga rwa Google ngatwe ku bantu b'abanyeshuri barakunda kugira ama recherche cyane sivyo. So rugyukaraba rero twagaruka ari ku mazina yarondewe cyane muri Google. So duhere rero reka tugane mu muziki. Of course muri Google umuntu wa mbere yarondewe gusumba abandi hayija muri ukandika muri recherche ukacha wandika nimba Sida Silver EAC live show nimba wandika Liani Ball muri Google sivyo. Muga wa mbere yarondewe kurusha abandi muri Google ni PDD hari n'impamvu urazi no musa arafunzwe muga afungiwe muka novuga ngo mugashoka MDC ivyo yagize ko bigarutse ko nijanye ni hotera novuga ngo rifatiye ku gitsina gore abo yafashe ku nguvu. Rero yararondewe cyane, yararondewe gose muri Google. Ugira kabiri umurinzi Asha Raymond niwe yaririmbye muri Super Bowl halftime hari muri somo za America, niwe yaririmbye. So remune niwe ari ku mwanya wa kabiri hari ya mu bantu barondewe cyane ku rubuga rwa Google. Wa mbere ni PDD nakubwiye impamvu petite yo gufungwa abo yafashe ku nguvu. Kabiri ni Asha Raymond ku kijanye nuko yarivye muri Super Bowl halftime. Urazi ubu mu mwaka uza 2025 hazoririmba Kendrick Lamar naho turaza kwashika. Hama umurimvyi agira gatatu yarondewe cyane noneho Linkin Park. Hama kane ni Sabrina. Gatanu suza kwasanga Justin Timberlake. Aba mu gisata cy'umuziki mu baririmbyi niho barondewe cyane ku rubuga rwa Google. Tugere ku bintu bijanye nabo navuga ngo tugiye mu baririmbyi nako tuvuye ku baririmbyi tuja mu ndirimbo sivyo. Indirimbo zarondewe cyane gusumba izindi hari indirimbo Not Like Us, ni indirimbo ya Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ni umurapa tuzi ko yagirana amabifu cyane, benshi baribuka beef iri hagati ya Kendrick Lamar, J. Cole ndetse na Drake. Bamwe bavuga ati ku bantu basenga murabizi ubutatu bweranda hariho murabuzi sivyo. Mu muziki nawo kandi haravuga ati ubwo butatu burahari Kendrick Lamar, Drake hamwe na J. Cole. Ariko mugabo we ku ruhande rwiwe ku ndirimbo yagari haraba indirimbo cyane z'amabifu badisingana zo kudisingana. Kendrick Lamar avuga ko wewe ubwo butatu atabuhari ahubwo hari kamwe gusa niwe wenyene Kendrick Lamar. So indirimbo rero Not Like Us nuvuga niyo ndirimbo cyane yarondewe, aro kandi Kendrick Lamar niho kanazoniba muri Super Bowl halftime yo mu mwaka uza wa 2025. Harabaye vyinshi bivaye nuko Super Bowl izobera mu gisagara Lil Wayne avukamwo. Bavuga ati niwe ari kuririmba, ariko tubitse ko Super Bowl halftime ifitaniye amasezerano nande ifitana amasezerano na Rock Nation nayo ni label ya Jay-Z nawe bafitana amabifu cyane nande na Lil Wayne hari kumuhadiri urabizi. Hari abantu bavuga ati mu kazi dufitane beef sindaguha amahera oya. So that's why rero Kendrick Lamar indirimbo yiwe rero Not Like Us ayo rero iri ku mwanya wa mbere. Hakasura indirimbo rero ya Upton, indirimbo rero ya Rose ari kumwe na Bruno Mars. Amagati twasanga indirimbo Bring Bang Bang Bone ya Creepnuts. Hama indirimbo igira kane ni Thick of It, ni indirimbo ya Kisai. Hama indirimbo igira kane ni Espresso ya Sabrina agumagaruka kandi ku bantu bakunda gym indirimbo z'ingi ukaraba indirimbo kenshi no muri sports zikunda gukoreshwa cyane. Ariko kandi tuvuye rero mu gisata cy'umuziki n'indirimbo tuje muri rusangi mu bintu janye n'abanonotsi. Turasanga y'abantu biruka boga abakina umupira w'amaguru ibintu nk'ivyo batanu. Wa mbere turasanga Iman Khalif, kandi turasanga Mike Tyson uno asanzwe akira ibintu vyuko urabizi. Uyu yaravuzwe cyane uno Mike Tyson yaranavuzwe cyane, hari na benshi banasavye ko hari amafaranga bamuhaye bavuga ati we turakeneye ukubona ubwambure bwawe, ati turakeneye ukubona. Hari abantu bamubwiye uko Mike Tyson ku mwanya wa kabiri. Gatatu twasanga no mukinyi akiri muto cyane akino mu FC Barcelona Lamine Yamal.
nawe yarondewe cyane muri Google mu mwaka tugiye kurangiza 2024. Lamine Yamal hama twasanga Simon Business na Jake Paul, aba nibo batanu barondewe cyane gose. So mpira maguru twumvise Lamine Yamal, nibaza ko atanke Lamine Yamal ku bantu bakurikana mpira maguru afite imyaka 17 mugabo ibintu akina benshi navuga ati ntibemera ko afite imyaka 17. That's why rero ugiukaraba muri Google yarondewe cyane Lamine Yamal. Hama imigwi nayo rero yarondewe cyane kuri Google muri mu mwaka tugiye kurangiza 2024. hariho New York Yankees, aza gusanga ari basket yari muri saison za America NBA. Los Angeles the same. Inter Miami uno numugwi umukinyi Lionel Messi akina muri Messi batari bakaramuzi. FC Barcelona, Paris Saint-Germain agenda hariyo. Inter Miami yarondewe cyane. Inter Miami nivyo ugiukara abashampiona yaba hariya muri saison za America nta cicaro cya kabiri kibaho, umugwi nta ukoroka. Hariho n'umugwi witwa Charlotte. Hano turamusaba Charlotte bose ko badukurikirana. So rero Inter Miami ku mwanya wa gatatu n'umugwi warondewe cyane Marsage. Hama kantu asanga Bayer Leverkusen, gatatu asanga Boston Celtics. So rero twikora mpira maguru gusanga imigwi Inter Miami nivyo tukekora abo kandi yarasizwe muri Mondial de Club no mugwi wa Bayer Leverkusen. So rero iyo niyo migwi yarondewe cyane. Nivyo atwaye kubaririmbye abaririmbye murakunda mukumviza imiziki mukara mupira, hari n'abantu rero baraba amafilme. Mu bantu rero tuke ku mafilme rero yarabwe cyane gatsungo cyo tumafilme hatse kuje kubazikina kuba acteur b'amafilme. Hari witwa Cat Williams yararondewe cyane n'urubuga rwa Google. Hariya muri Google abantu benshi baramurondeye. Kabi twasanga Pawan Kalian, gatatu wasanga Adam Brody, kandi twasanga Ella Panel, gatatu twasanga Hinakan. Abarondewe cyane. Ama movie nayo filme rero haro filme yitwa Inside Out ya kabiri niyo filme cyane yarondewe cyane kuvuga kwa Google. Gatatu wasanga Deadpool and Wolverine niyo filme cyane kandi yarondewe ku rubuga rwa Google. Gatatu twasanga Saltburn, filme zarondewe cyane kuri Google. Kugo urashaka no gutereshaja cyangwa utesheje ngayi guha usanga ko cyangwa link igutwara aho ushobora kuyitora, nimba ari website kanaka nimba ari urubuga rwanaka ushobora kuyitora. Kandi twasanga Beetlejuice niyo kandi mu mwanya wa kane yarondewe cyane, hamwe nino Dune Part 2 nizo zarondewe cyane kuri urwo rubuga rwande gwa Google. Sare twatwaka ku mwaka wa 2024. Uribaza hano iwacu mu Burundi ninde muririmbyi yarondewe cyane kuri Google? Mugabo duhana n'abaririmbyi muje kuri Google cyane, ama account yanyu turakeneye za imbuga nka Wikipedia. No musuraga kurondera biography y'umuntu kana ukayibura. Hari abo twabonye bazishira kuri Facebook nka Arvin, hari asiyo bashira ntuze biography kubita ntuze nondera create account ya Wikipedia niho bitora byoroshe. So rero hama Google kandi mujeyo turabe abantu byorohe, sivyo? So rwukara mu Burundi kubgawe ubaza kandi muri byo barondewe cyane mu baririmbyi. Hama kandi umupira w'amaguru ninde ubaza ko yo barondewe cyane. Aho rero nibaza ko tuzogaruka kandi tubabwira tugiye ku musara bya politique cyane tugende ku gihugu kindi, kuko Google irafise rero novuga ngo kuva ku munsi wejo yarasoye kino kintu cy'abantu barondewe cyane. East Africa gusanga hari igihugu ca Kenya ndetse n'igihugu cy'u Uganda. Turakeneye ko nunga mu Burundi dushobora kubona ivyo bintu. Tubashimire.